amazi ariko muri mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mpwemu Yera. Yesu nashimwe. Aya ni amajambo Yesu yavuze bari kumwe n'abigishwa biwe agomba kuduzwa mu ijuru. Arambwira ngo hari kuze nawe hano yabatije mu mazi menshi ariko mubonabwira ngo mu minsi itari mike muzobatizwa na Mpwemu Yera. N'aya magambo ngo umuntu wese ari umwete wo gusenga Imana, mutungane Imana, mwame imbuto nziza zo kugororoka kugira ngo musenge Imana mutungane neza, maze Imana izotuma Yesu izotuma Mpwemu Yera aje kuri mwe. Ntitwaguma muri minsi abantu bariko bitiranya Mpwemu Yera ugasanga navuga ngo jewe muri abantu basengera abandi ngo bahaye Mpwemu Yera sibyo. N'abana yavuze ngo oya kera bapima mu mazi ariko uwari uwa mbere kuri jye uwo ni we ashobora kubatiza muri Mpwemu Yera. Twagomba kuduma minsi Mpwemu nyinshi oya ubatiza muri Mpwemu Yera ni Yesu Kristo wenyine. Nicyo gituma yavuze ngo mu minsi itari mike Yohana yabatije mu mazi ariko mu minsi itari myinshi mweho muzobatizwa na Mpwemu Yera. Amen. Twarayoboye kubishyura kandi rwose kubatunganya Imana bose w'igihiwi kiva mwinshi ukira mu muryango bose buzura Mpwemu Yera. Turabitura mu bakamusa Imana ngo buzure Mpwemu Yera. Twabonye ko batanguye kuri gatandatu n'ibigarukira ahubwo Mpwemu Yera mushike kugoroka. Mpwemu Yera aratanze wo kuduhindura abera wo kunanira n'amaze ko twese n'ugororoke abakozi b'Imana tw'ibiganza n'abandi twiganza n'ugororoke. Mpwemu yaratanzwe niba dushobora nicyo tuvuga ngo ushobora bwose n'ubundi wese dusenga. Uragororotse Mana nziza, Mana nkuru, wowe ubyarira hejuru y'abakerubi, Imana isumba byose, umuremyi w'isi n'ijuru, yemwe ureka n'itabeta, turaguhimbaza kuri iyi saha n'igenekerezo. Ega Mani Yesu ari ijambo wasusenga uhereye kuri ahantu ubatizi ukageza mu Gibaro. Ubwami bw'Imana barabubanira
Hallelujah. Amen.